uwo bazohohotera, uwo bazonyuruza, uwo bazofunga bamuhora ubusa, uwo bazogenda gutera ubwoba, uwo wese nzomurondera, nzomenya ingene bariko barabikora, nzobimenyesha abarundi, nzonabibika kuko umunsi umwe hazoza ubutungane, hanyuma n'imiryango yabo nabo nyene baze bamenye bati ngibi turafise amapreuve yose, turafise ivyemezo vyose vyo kugira ngo tushengeze uwo wese yariko arabikora. Abo n'abatabazi kandi turabasonera, turabakunda cane gose kandi turabateye intege. Hariho abatabazi benshi bari mu bwoko bwinshi, ahubwo umurundi agisamara atazi ati mbega nca hehe, mbega mfasha nde, mbega nanje ndaba umutabazi gute. Uno munsi turamukangura tukamubarira duti nubwo twebwe dushigikira kandi n'inguvu zacu zose abafashe imbunda, wewe nimba ivyo gufata imbunda atari vyo wemera, ariko uba umutabazi mu yindi domaine cahandi, hanyuma nawe aba uriko uratabara abarundi baruranirwe bagira ubuzima bwiza, mugabo ntuce wicara ngo uriko uragwanya abafata imbunda. Abatabazi nk'abatabazi ntituriko turagwana hagati yacu, nk'abatabazi turatahura ikibazo aho kiri, tukavuga duti ni intwaro mbi. Murundi wahunze urabona ko utahungiye mu gihugu kirimo ingwano isumba iyo wajuba. Mbega abarundi ko badahungira muri Somalia, mbega abarundi ko mudahungira muri Sudani, kuki mugenda guhungira ahantu hari intwari ibereye, kuki mugenda guhungira ahantu hari amategeko akora, ushobora kuzotonda ku kazi ntihagire ukwima akazi ko kubera ngo amazuru yawe canke umugambi urimo. Kubera yuko nk'abarundi turatahura yuko ikintu kitwica kitwangaza ni ukubaho tudafise igihugu gifise amategeko akora agatunganisha twese, amategeko atavuga ati wewe uri umuhutu bisigura yuko ayo mategeko uko yanditswe suko asomwa, wewe uri umudede bisigura yuko aya mategeko ushobora kuyarengako, ahubwo wewe nturi umudede, wewe uri umu MSD. Urumva rero nk'uko uri umu MSD aya mategeko turaza kuyasoma, ahubwo tunashiremwo n'indi shaka ryinshi ryo kuguhohotera, kandi kirazira kugenda kwitwarana hamwe. Kuki tuvuga ukubohora Uburundi? Habohorwa bande? Baboshwe nande? Mbega ninde abosha Uburundi? Ivyo turaza kubigarukako, ariko reka tubanze dushireko akamorare kandi hanyuma duce tubandanya. Hino gato mukaba muriko murumviriza aka n'akandi karyo mu gihe ariko haravuga umuziki. Mugende muhamagare n'abandi bantu mubabarire muti hano hari ibintu biriko biravugwa ndiko ndumviriza, nimba uri ngaho uriko uravyumviriza hari impamvu, ni ukuvuga ko nawe ubikunda. Genda rero ubibarire n'abandi bantu, nimba ari ibintu uriko urumva biriko biragutangaza, genda ubabarire n'abandi bantu bazi gutangara. Umuyo, abacu bahumucyo
asonere ikiremwa muntu asonere sina murundi wese nuvuze urukeyo ngurenge umuco w'iwacu yo ubareke mubarendegere nimwiyubare nimurendegere nimwubake nimwubake murendegere murendegere nimwubake nimwubake murendegere murendegere nimwubake nimwubake murendegere murendegere nimwubake nimwubake murendegere murendegere. nuko ati ntiwubahuke ngo urendegere. ndatahije cane gose Mikran aririmba ino ndirimbo, ndamubariye ati tugire igihugu Mikran kandi tucitangire. Arakora indirimbo ziryoshe cane gose zo gukangura abarundi, aravuga ati ntiwubahwe ngo urendegere. hariho abantu batwumviriza hanyuma bakabona kumbure bobo bashigikiye umugambwe CNDD-FDD, bakabona umenga twebwe iyo turiko turavuga ngo tugire igihugu, bakabona umenga tuje guhangana n'umugambwe wabo CNDD-FDD, tuje guhangana na Neva. Bo baratwise amazina menshi, baratwise ba Mujeri, baratwise Inyanka Burundi, baratwise ibintu byinshi, amazina menshi. Ariko reka twumvikane, dutahure ikintu kimwe. Umwe wese yibaze canke aze agende arondeze. Narabajije ikibazo ndavuga ati nimundonderere umurundi, umuntu yavutse ari umurundi ku bavyeyi b'abarundi, afise bana ba sekuruza b'abarundi, ashobora kuba adafise mu muryango wiwe aba uwo bavukana umuvyeyi canke muri ba sekuru canke mu bavyara base no mu nshuti ziwe, adafise umuntu wiwe yishwe canke agahohoterwa kandi nta butungane yaronse. Uwo muntu ndakeneye kumuronka. Jewe nzi yuko nta murundi n'umwe w'umurundi abaho adafise inshuti, adafise n'umugenzi wa hafi wiwe canke umugenzi w'umuryango yishwe canke agahohoterwa kandi nta butungane yaronse. Aba umurundi afise imyaka 10, aba umurundi afise imyaka 20, aba n'umurundi afise imyaka 70, adafise uwiwabo yahunze, agahunga akava mu gihugu c'Uburundi, akavuga ati je ndahunze ngiye mu kindi gihugu c'abandi bantu atari ico camvyaye, aba aribo bankingira kubera igihugu canje c'Uburundi kinaniwe kunkingira. Uwo murundi hakazogira uwuzomutora azambarira. Ivyo igituma ndabivuga ni kugira dutahure yuko si ibintu bishasha, si ikibazo c'intwaro mbi ya CNDD-FDD gusa, kuko umwe wese agiye akaraba mu nshuti ziwe ashobora kuba afise n'inshuti, ashobora kuba yarabonye n'umuntu yishwe n'imbere, ashobora kuba yarabonye umuntu yahohotewe afise mu nshuti ziwe n'imbere n'iyo CNDD-FDD itaraza no ku butegetsi. Ushobora kuvuga ngo uri umuhutu, ushobora kuvuga ngo uri umututsi, ariko je ndakubariye mumparirize, mundonderere umurundi aza akavuga ati imbere n'inyuma, mu muryango, mu bavyara, mu bavyeyi, mu bo tuvukana, mu nshuti z'umuryango, kuko inshuti abarundi twamye dufise abantu tugirana ubugenzi bagacika nk'inshuti, ababanyi dukundana bagacika nk'inshuti. Uwo muntu aza akambarira ati je naragiye ndarondeza, imbere n'inyuma nta muntu n'umwe yishwe, nta muntu n'umwe yahohotewe, nta muntu n'umwe yangaye ku kubera kudakingirwa n'igihugu. Uwo murundi ntawe ndaronka. Nico gituma dukwiye gutahura yuko burya twese nk'abarundi tugenda dufise ibikomere,
tugendana ibikomere umwe wese nuko ikintu gishobora gushika nuko umwe wese yibaza ngo jewe ni je jenyene nakomeretse, jewe ni je jenyene intwaro mbi Burundi yakoze ko nabi. Aho niho baza bakabahendera bakavuga ngo urumva ngo jewe ngo kubera wari umudede ngo henga urumva ngo twego caratuvanye ngo twarakigabanye none ubu nimba ushigikiye CNDD-FDD ugira ngo ntufise uwo muvukana canke wowe nyene nimba uri mu Burundi ugira ngo nturota guhunga, canke abo mu nshuti zawe ntubona ko bariko barangara bahunga. Turafise ikibazo nk'abarundi kubera ko haraje abazungu b'abakoroni baraza baratwicira amateka y'igihugu cacu, baraduconganisha kubera ko bagomba kutuganza, hanyuma duca twisanga tuguma turiko turacanamwo, tuguma turiko turicana, ariko ntitwatahura yuko ivyo bintu vyose biba kubera yuko tuba dufise intwaro, abantu bari ku butegetsi bakorera muri iyo systeme nyene yo guconganisha abantu, hanyuma bagasanga bariko barabihagiramwo bagaca bavuga bati omba omboka nurya yarabikoze nanje ndabikora hama ndabandanya. Tukisanga dufise igihugu kugira ngo uronke na service ntoyi ubanza kuraba ati mbega nca kurinde. Ibihugu mwahungiyemwo mubona ariko bigenda? Nimba uri kunyumviriza uri muri Canada ubu urabona neza yuko iyo hageze kugenda kurondera igipapuro urinda kumenyana n'umuntu wo mu mugambwe ko ushobora kuba no ngaha nta muntu n'umwe muzinanye ni no mu mugambwe kandi ukabaho. Urabona ku kazi hariho umuntu aza kuvuga ngo iyo hagize umuntu akwima akazi ngo kubera uri umwirabure ntubona ko ufise ahantu ugenda kwitwara kubera ko hari amategeko akingira zina muntu. Kuki tudashobora gutahura yuko nimba bibaho mu bindi bihugu natwe dushobora kubironka tukavyubaka bikabaho mu Burundi, tukavuga duti nk'abarundi turarambiwe ko hagira uwundi muntu aza akicwa ikibabaje akicwa n'inzego z'igihugu. Burya iyo hariho umurundi ahohotewe akicwa n'igipolisi canke akicwa, burya abahohotewe n'igihugu cose. Nturonke n'ahantu ugenda kubivuga ukumva uti ewa nibamunyuruza, ukumva ati urya muntu bamunyuruje mbega basha reka ntihagire n'uhava bimenya kubera yuko hamwe bubimenya ahubwo baca bamwica, ahubwo namwe nohava ndabivuga. Ayo maganya, ayo marira, ivyo bintu vyose ni ibintu biva ku ntwaro mbi, ni ibintu biva ku gihugu. Igihugu c'u Burundi kirafise amategeko yanditse, kirazira kwica, iyo wishe uhanwa gutya, kirazira kwiba, iyo wivye uhanwa gutya, kirazira guhohotera umuntu, kirazira kumuhora ubwoko. Ivyo bintu vyose biranditse mu mategeko yacu, ariko ikintu kigihari nuko ababa bajejwe gukurikiza ayo mategeko bafise ayandi mategeko bakurikira atari ayo yandikiwe abarundi bose. Ugasanga amategeko aranditswe arahari, hariho n'abantu bahawe akazi bakabihemberwa kuko ari ivyo bize, ariko ayo mategeko ntasomwe. Niba yasome kubera yuko baca basoma yandi ava mu mufuko, aho mu mufuko wabo hakaba hariyo ubwoko, hakaba hariyo umugambwe, hakaba hariyo inoti, hakaba hariyo ibindi bintu vyinshi mugabo atari arya amategeko yanditse imbere yabo kandi bajejwe gukurikiza. Mu gihe Uburundi bumeze gutyo oya, hazoguma havuka impunzi zishasha, n'abari mu Burundi bazoguma bariko bararota ati mbega tugende hehe. Mwarabibonye, narabibabwiye, murabizi ko uno mwaka dufise akazi kenshi kandi gakomeye cane gose. Jewe vyabaye ngombwa yo kuvuga ati hariho abarundi benshi batari kuri X, reka ngende kuri Twitter, kandi ndabashimiye cane barundi baranyitavye. Ni rya mbere mbonye, navyanditse n'uno munsi, ni rya mbere mbonye ahantu nugurira konte nkaza mbona mu minsi 3 abantu barashika 2,000 bariko barankurikira. Ni rya mbere ndabibonye pe, ariko muzi ibintu vyanditse mu ma DM yanje, muzi ibintu abantu ibibazo bariko barambaza. Jewe ubundi ngiye ndababarira ati nabivuze je sininyegeza, jewe nyaga kubohora igihugu cacu c'u Burundi.
mfise amamesaje ashobora kuba yababa hafi 500 y'abantu bariko barambarira ati twumvise kuri muri Canada, tubarira ingene tuza muri Canada, twumvise uvuga ko uhaze none nshorera inzara iranyishe. Ubwo nibwo buzima bw'abarundi. Ubu umwana w'umurundi ari mu Burundi nta kindi kintu na kimwe yifuza atari ukuhava. Nimba ahava agenda gusaba ubuhungiro, nubwo wewe wenyene nk'umuntu atavuga ati jewe hariho umuntu agomba kunyiruka inyuma, jewe nyene, jewe Salvatore canke Claude, nta muntu n'umwe ariko aravuga ngo akeneye kwica jewe Salvatore canke Claude. Ubuzima buramunanije, aravuga ati ndonderera ahantu ngenda, mana yanje we, bibaye na ngombwa ngende kuba umucakara. Dufise abarundi ubu uye barungikwa kuja gukora ubuzi, tukumva ku munsi bariko bararira, bariko barafatwa nabi, babayeho nk'abacakara, ariko akumva yuko nopfuma mba umucakara ako nguma mu Burundi. N'ubu n'umusoda w'umurundi, umusoda w'uburundi yambaye uniforme ageza aho avuga ati reka ngende kurondera pasiporo niyite, nimba nitwa Claude Ndikumana, reka ngende ndondera iyindi pasiporo ntange igiturire, hanyuma banyite Salvatore Kwizera, bampindurire n'imyaka, ndondera aho ngenda kuba umucakara, ngende ninyegeje. Ugasanga inzego z'igihugu bariko bashiraho ibitangiriza ku mafrontiere kuri aeroport ati abasoda bariko barahunga. Aho ni igihugu cacu kigeze. Kigeze aho kubera iki? Kuki Uburundi bugezaho? Kubera ubukunzi bw'inda bw'abantu bagenda mu bibanza badafitiye ububasha, badafitiye ubwenge, bakagenda bakabijamwo kubera ko bahashitse, kubera hakoreshejwe amazuru, hakoreshejwe imigambwe, hakoreshejwe ka mwana wa mama yatanze igiturire akaja mu kibanza, hanyuma kubera yahashitse nabi n'ubundi akamenya ati n'ubundi nabo nsanzeho bahashitseho gutyo nyene. Urumva rero kugira ngo ndahagume nanje ntegerezwa kugenda nkakora n'abandi, kuko uri umuntu umwe ukagenda ugiye gukora muri ministere ya justice, nimba abo hasanze bose ari uko nyene baronse akazi, uri umuntu umwe ntushobora kubihindura. Urumva uraza gukora nkabo canke naho udakoze nkabo baragukuraho wewe, kuko uje ukora nabi. Kuko igihugu uko gitwariwe mu busuma no mu bwicanyi, wewe ukeneye ico ukora, swat uremera kuja muri ubwo busumwa no muri ubwo bwicanyi, utabikoze wowe nyene ukabihora, iyo ubibonye ukabihora kugira ukize agatwe kawe, ushobore gutaha uwo munsi ubonane n'abavyeyi bawe, ariko ivyo ari vyo vyose urabibona ko ari iki gihugu gitwawe. Hari ingwano isumbiye. Aha ngomba nishure abantu benshi bashobora kutwumva turiko turavuga ati dushigikiye abantu bafashe imbunda, ngo ngo murazanye ingwano mu Burundi, ngo nimwe mugomba kuza gusesa amaraso. Hari amaraso atariko araseseka uno munsi, hari ingwano itariko iraba uno munsi. Igihugu gihana imbibe n'ibihugu bitatu, bibiri harugaye, kandi si ivyo bihugu tuhana imbibe vyugaye, nubwo nizo nzego nyene zugaye. None bugaye atangwana ihari ngo amaraso araseseka, none amaraso ntariko araseseka. Erega urya muntu ariko apfa uno munsi kubera kubura umuti, ni igihugu kiriho kirasesa amaraso yiwe. Urya mwana adafungura ariko agwara kwashi, ubuzima bwiwe ntiburiko burononekara kweli? Urya mwana atonda kw'ishuri akagenda akicara kw'ibuye, yicaranye n'abandi bana bangahe nta n'amakaye bagira, ayo se amaraso y'abarundi ariko araseseka kweli? Ngo kubera iki? Kubera ko hariho abantu batari mu kibanza babereye, bakwiriye kuba bariko barakoreramwo, kandi batariko bakoresha n'ivyo baba bafise kugira bakoresha, ahubwo vyose baronka amategeko ava ahandi hantu. Izo ni ingaruka ziri ku Barundi. Iyo ni ingwano abarundi barimwo, mu gihe umurundi ashobora kuvuga ati abarundi dufise
inguvu, dufise ishaka, dufise creativité, urumva urwaruka rw'abarundi bakora pe, bashaka gukora, ariko urakora ukubaka burya ukaba nka wa muntu aza kubakira inzu kuri fondation y'umusenyi, akumva ati kuri uwo musenyi je ndaza kuduza impome, ndazubake n'isima hama nje nshirako nsakare, ariko wubakiye ku musenyi nta fondement wagize bikabomoka, ugasubira ukubakira ku musenyi bikabomoka, kubera ubundi wavutse nk'umurundi, uvukira mu Burundi, ubundi igihugu nico kiba gikwiye kuba fondation yawe, nico kiguha fondation. Igihugu nico kiza kuvuga ati turazi yuko abana b'abarundi bariko bariga, kikavuga ati turiyumvira ingene biga bamenya kugira ngo bakorere igihugu, turiyumvira ingene umuntu akeneye kugira ako gakampani kiwe canke akeneye kugira ako gaprojet kiwe ashobora kubakira ahantu hariho fondation nziza, hariho amategeko amukingiye. Mu bisanzwe ivyo bikora igihugu, ntubikora uri umwe, ariko uno musi wisanga uri umwe, kuko uragira ishaka ugashiramo inguvu mu bikorwa vyawe, ariko ukamera nk'umuntu ariko yubakira ku musenyi. Nubwo ushiramo inguvu, ushira itafari kurindi, wubaka ukagera gusakara bigaca bibomoka, kuko nta nahamwe bifise vyubakiye. Wowe uraronsa iciyumviro, uravuze uti je ngira nkora akabutike kanje, ndakoze akabutike nkeneye kudandaza, nzoshiramwo utuntu, haraza umudede, umuntu aza avuga ngo niko ari umudede akeneye gutoza itagisi, nta nahamwe yanditse, akaza ati ndimbonera kure, utegeza kumpa amahera, kandi ugatangura kumpa, nzoca nguma ngaruka, ahubwo nzoca mbarira n'uwundi aza kukwishuza, kuko wubakiye ku musenyi gushika bikubomokana. Ako kabutike kawe hazoza uwundi muntu avuga ati urumva biragoye sha, mideni nzohembwa ejo, hanyuma bimunaniye kuriha agahamagara uwundi mudede, tujye muntu ugasubira kuja kumwishuza, uragira ikibazo, hanyuma bikabomoka ukugara, kuko n'uwufashe ideni nta nahamwe ufise umukurikirira, kuko wubakiye ku musenyi, nta fondation ufise, ivyo bintu nta fondation uriko uravyubakiramo. Burya iyo fondation ni nziza, naho woduza inzu yawe ukayiduza mu matete irakomera, kuko irafise aho ihagaze, ariko wubakiye ku musenyi nta na kimwe, naho ico uduza cose, naho uza kucita ngo kirakomeye gute, kirabomoka. Ni ikibazo c'umwanya gusa, ni ikibazo c'umwanya gusa. Hari abo mwigeze munyumva ndiko ndavuga ngo abahutu n'abatutsi, ngo ni ikibazo c'abahutu n'abatutsi? Turi abarundi benshi, kandi tuzoguma tuduga tuba benshi gusumba, tuvuga duti ikibazo burya si ikibazo c'ubwoko, ahubwo ikibazo ni ikibazo co kutagira intwari ibereye, ni kutagira ikibazo hari amategeko akora neza. Kuko none ko jewe mba muri Canada sininyegeje, ko ata muhutu mbona ariko araza kunyica ngo ndi umututsikazi, ko ata muhutu niyo duhuriye ku kazi turiko turikorera ibikarato, kumwe bavuga ngo twaje ngaha ngo kwikorera ibikarato, iyo duhuye turiko turikorera ibikarato, uwo muhutu, ko ata muhutu n'umwe mbona ariko araza kumpohotera. Iyo muba mwebwe murabona ngo umuhutu ngo araronka, ngo nimba uri umututsi urabona umuntu aza kuguhohotera ngo kubera ngo ubwoko bwawe. Murabona umututsi ariko arahohotera umuhutu mu gihugu kirimwo amategeko akabishobora? N'uwo mwanka, n'uwanka uwo badasangiye ubwoko, uramwanka, ukamwankira mu cumba cawe, ukamwankira mu mutima wawe, bikakurya bikakumara nta nico umukozi, kuko uwo wanka akingiwe n'amategeko. Ariko mu gihugu nk'u Burundi, muri kirya gihugu cacu, biremewe. Uraraba ati no musi jewe urumva kubera hari abatutsi ku butegetsi, nanje nkaba ndi umututsi, urumva ndashobora ndafise uruhusha kubona abandi bantu nk'abahutu nkabasuzugura, kuko ubu nije mpagaze neza. Waba umuhutu hari abahutu ku butegetsi ukabona ati ubu nije mpagaze neza. Ariko nimba hari ikintu nshimira CNDD-FDD, nzokwama ndabivuga, ngaruka ndabivuga. Muri ino myaka 20 baje ku butegetsi, mwarakoze CNDD-FDD kuza kwerekana yuko n'ivyo mwariko muragwana vyose, ngo muriko mugwanira abahutu bari Burundi baragowe,
baragowe, ni bake cane, bake. Abantu bari mu bwoko bw'ibisuma n'abambuzi, aba abahutu canke n'abatutsi, abo inda zabo ziruzura, inzu zabo zikaduga, abana babo bakiga mu mashuri meza. Mugabo abandi kandi benshi baragowe, bagorewe mu Burundi, bagorewe mu nkambi z'impunzi, hanze barahohotegwa, barababomagurira amazu mu nkambi z'impunzi, bagorewe mu mahanga, baratinya gutaha, nabo nyene ntibizera, ntibabizeye. Mwarakoze CNDD-FDD kuza ku butegetsi mukerekana yuko ivyo ari vyo vyose. Ubu turashobora kuvuga duti kuva Burundi bwikukira, turafise ikibazo c'uko haje abantu ku butegetsi badakurikiza amategeko, batoranya abarundi, bakavuga bati wewe uri umurundi, wewe nawe uri musi yo kuba umuntu. Wewe hagize uwugukorako ku mushatsi biraba birebire, turakeneye ubutungane kuri wowe kugira ntihagire uwugukorako ku mushatsi. Ariko urya wundi nawe hageze kumwangaza, hageze kumwambura utwiwe, hageze kumuhohotera, turaza guhora. Ivyo bintu nk'abarundi umwe wese nababari agende yiyumvira, arondeze yuko hariho umurundi ivyo bintu bitakozeko. Kandi mugiye kurondeza ifoko twiga tukaganira tukavuga duti umubabaro wanje ni umubabaro w'abarundi bose. Kumbe si jewe rega jenyene, si jewe ndiko ndondera ngo kuvanja ngo abantu biwanje ngo jewe abiwanje ntibubishe. No, twese imbere n'inyuma turi kumwe n'abangaya canke twarangaye, twebwe nyene twarahohotewe, abiwacu baratwishe. Sindiko mvuga ngo abarundi bose n'abitanye, ndiko mvuga nti tuva mu gihugu amategeko adakora, adasomwa uko yanditse. Ivyo bigatuma abicwa nta butungane bubaho bwabo, abibwa nta butungane bubaho bwabo. Ivyo bigatuma tuba dufise mu busho, ugasanga umuntu we yakiriwe mu myaka 6, we yafashwe ngo ariko yiba itomati kw'isoko. Ariko ukazumva umukuru w'igihugu wewe ariko akubarira ati nje ndazi abantu biba amamiliyaridi n'amamiliyaridi, ndabazi. Ariko abo bobo nta n'umunsi n'umwe bafunga. Ariko ukazumva uwundi nawe ngurya nawe ngurumva ngo uyu arafunzwe, namaze imyaka 6 yari umuboyi yivye amasafuriya mu nzu y'umuntu. Ariko uwivye amahera ya baraje y'ukubaka igihugu cose wewe waridegemvye. Kukubera iki? Kuko ujya yivye amasafuriya mu nzu ni umunyagihugu muto cane gose, amategeko uko asomwa kuriwe sico kimwe nk'urya wundi yiba amahera y'ukubaka amakomine mu gihugu cose. Urya ubutungane ntibukora co kimwe. Ivyo bintu nivyo bituma turi igihugu ca mbere gikenye kw'isi, nta kindi. Kuko ubundi abarundi bo nyene kurya bavuga ngo turi benshi cane gose, nitunga. Ni kuvuga ko harimo main d'œuvre, harimo abashobora gukora, harimo abashobora guhembwa, harimo abashobora gukonsoma. Nitunga. Si kubera turi benshi, kuba benshi sico kibazo. Si kubera dufise agahugu gatoyi, ico sico cari ikibazo. Mugende murabe kw'isi hariho n'ibindi bihugu bitoyi habamwo n'abantu benshi basumba abarundi, ariko igihugu kigatera imbere. Kubaho tutagira igihugu, kuko nta gihugu tugira. Ivyo ndiko ndababarira birerekana ko nta gihugu tugira. Iyo tuba dufise igihugu nk'abarundi kivuga giti kiratwubakira fondation, ivyo Burundi ntibwoba agahugu kagakenye. Kuko turatunze, Imana yaduhezagije isi nziza ishobora kurimwa imera neza cane gose. Imana yaduhezagije abarundi bafise ubwenge bwinshi, urumva? Ubu bariko bateza imbere ibindi bihugu. Ubumenyi bwabo mu gihugu conyene c'Ubufaransa. Mu gihugu conyene c'Ubufaransa haraheze imyaka haraheze nk'imyaka nka 15 hari abaganga b'abarundi barenga amajana 4 baba specialist. Ivyo nibiharuro, ivyo nibuka haheze imyaka 10 uno musi murazi ngene bangana. Ariko ugasanga intara zishasha sindamenya kuzivuga, muranyihanganira. Reka mvuga intara za kera. Ugasanga province 4 5 ahubwo
zifise umuginekologe umwe. Mugabo ugasanga abarundi b'abaginekologe kw'isi dufise amajana. Ugasanga intara zitanu ata muganga n'umwe w'amaso umwe zifise. Mugabo abaganga b'amaso dufise b'abarundi ni benshi cane. Ni ukuvuga ko dufise igihugu, ubwenge n'impunzi. Ubwenge uko ubugira niko ahubwo ugira n'ubwenge kuva mu Burundi. Ayo mashuri uko yiga niko ahubwo uronka n'ingene uva mu Burundi. Kukubera iki? Kukubera akagwi gato cane gose. Akagwi gato cane gose kaba kifatiye mu ntoki igihugu cose. Imiliyoni z'abantu ugasanga abantu bariko bavyungukiramwo ni bake cane gose, n'abantu 120 kandi abumvuze benshi cane gose. Abantu bashira imbere inda zabo batibuka ko badashira imbere igihugu, bakavuga bati ni muhunge. Hari ingorane cewe ko nubatse inzu ya kabiri, inzu ya gatatu, abana banje baziga. Kandi ikibabaje n'abo bana biwe bakiga bagaheza uko biga amashuri menshi akaba ariko bagenda hanze, kuko n'abo bana babo nta kuntu na kumwe bashobora kuza gukorera muri ico gihugu, kiretse barya batunga bakagira abana barerera mu bujuju nyene, hanyuma bagahereza muri business bakazikora nka base, ni ukuvuga biba abo baraguma mu Burundi pe. Nayo abandi abo bashira mu mashuri bakagenda bakiga amashuri, uko amashuri aba menshi niko ahubwo bumva ko badashobora kuba muri iryo system. None ivyo umaze kubitahura kuki dutegerezwa kubireka gutyo? Twararozwe nk'abarundi, twavutse nabi, biri mu majene yacu, biri mu maraso yacu, tuteza kubireka gutyo oye. Mwibuke ko nababariye ati ivyo bintu vyose tubirimwo kubera iki? Kuko siko vyamye. Iyo nsubiriye inyuma ukaraba ati umwami wa mbere w'i Burundi, umwami wa mbere Ntare Rushatsi Cambara Ntama, tuba turi muri 1600. Mugabo izo ntwari z'ibisuma, intwaro bambe z'ibisuma, intwaro z'abicanyi, abo bantu bashira ubwicanyi imbere, batazi icari cyo gushinga ntahe, batazi icari c'amategeko, batazi icari cyo kiremwa muntu kumusonera, ivyo ni bishasha. Ni bishasha cane gose, n'ibintu vyazanywe n'abakoroni. Bakaza kuduconganisha gutyo oye, turisanga gutyo. Kuki tuvuga rero kubohora? Kubera ko dukeneye kubohora igihugu cacu kugira ngo tube abarundi, dutahure ko dufise igihugu, tugira igihugu kitwitaho nk'abarundi, igihugu gishobora kuduha fondation. Habohorwa abandi, habohorwa twebwe nk'abarundi. Turibohora intwaro mbi, intwaro z'abansumirinda, intwaro z'abicanyi z'ibisuma, intwaro baduconganishamwo, intwaro baturaba ku mazuru. Abarundi bakigisha yuko dutegerezwa kwibona nk'ikindi kintu tutari. Ico kintu abakoroni baje kutwigisha ko ari ico turi, nibo baje kudupima amazuru, bakavuga bati burya umuhutu n'umututsi batandukaniye ku mazuru, batandukaniye kumwe atariko vyari bimeze. Baduhindurira amateka, natwe tubibamwo, tubivukiramwo, tubikuriramwo, ariko turafise uruhusha rwo kubidahwa, tukabivamwo. Turavuga tuti hoshi ivyo bintu mwaje kutwigisha sivyo. Ningira amazuru manininya, ningira amazuru matoyi, kirazira yuko kugira ngende kurondera akaranga muntu mbanza kwiyumvira ku mazuru yanje. Kirazira yuko nshitse kuri gishe ngiye kurondera passport mbanza kuraba amazuru y'ubunyakiriye. Kirazira yuko kugira ube ministre, kugira ube parlementaire ubanza kuraba. Turabarundi, tuvuga ikirundi. N'ivyo bintu vy'ubwoko baba bariko baravuga nta na sanse bigira, mugende mwiga ubwoko. Iyo bavuze ati ethnie, sinama ethnie, twese tuvuga ikirundi, turabana. Ivyo arivyo vyose, ubwo burozi baje kudushiramwo twese, ingaruka tugarukako atari abantu bakagwi gatoyi cane gose. Abarundi ku bwinshi tubihomberamo twese. Ivyo bintu vy'intara, ivyo bintu ibaze kuva i Bururi ukaja i Bujumbura, ukagenda kugwanira i Bujumbura n'umuntu ngo wewe ngo uri umunyejenda, ngo je ngo ndi umunyabururi. None iyo Bururi ko wayivuyemwo ukaza i Bujumbura?
ugasanga abandi nabo baricaye mu mahanga twebwe turabatutsi twebwe abatutsi ni twebwe twishwe nk'abatutsi mugabo aho nyene mu mahanga uri urabibona neza yuko n'abahutu bahari bahahungiye none bahunze amahoro urabibona ko muri kumwe pe mbere ugasanga abantu bariko baravuga ngo hariho ibihugu usanga hariho ngo diaspora y'abahutu ngo diaspora y'abatutsi urababona ko ariho bari pe mugabo yagigeze ni twebwe nk'abatutsi nitwe twenyine twishwe ni twebwe nta n'uwundi ikibazo n'abantu bagomba kwica abatutsi n'abantu bagomba kwica abatutsi none abahutu bariko bahunga iki nimba ikibazo ari uko wewe uri umututsi wewe abiwanyu hari cyabakoze ko kubera mwarishwe kandi n'ivyo simba nguharirije harabaje barakwicira abantu biwanyu harabaje warababonye kandi baje babica kubera abatutsi n'ivyo none kubanye mu mahanga n'abandi b'abahutu bo baba bahunze iki nabo bafise ibindi bavuga kuki wibaza ko ari wowe ufise ukuri wenyine kuki tudashobora gutahura yuko burya dufise ikibazo kimwe burya nawe afise iyindi histoire yiwe burya nawe afise uwiwe yishwe kandi nta butungane yaronse nubwo ari umuhutu nubwo baba bari ku butegetsi no munsi baba bariko bitwaza ngo n'abahutu ntitwicaranye ngaha mu buhungiro twese ubu ntitwa turi muri mwankara turi kumwe twese turiko dustruglinga hamwe ntitugenda kwikoranya ibikarato twese nawe yahunze iki nimba ikibazo ari uko hari umututsi wenyine ariko arahigwa canke yahizwe muri kahise umuhutu nawe koko tumwumva nawe nyene tuhurira n'abantu bamaze imyaka 30 40 mu buhungiro nabo bari bahunze ikibazo duteza gutahura nuko ubu umuhutu ubu umututsi kuki tudashobora kuja hamwe ngo tuvuge duti kirazira yuko hagira uwubikuziza ngo akwice ngo aguhohotere kirazira yuko kubera uri umuhutu canke kubera uri umututsi haza uwundi muntu nawe yiyumva nko kubera ari umuhutu canke kubera ari umututsi aza akumva yuko ari hejuru y'abandi canke ari abateza gushira hasi yiwe ngo kubera ikibazo c'ubwoko kuki tudashobora guharanira igihugu kirimwo amategeko akingira zina murundi wese ahubwo akanakingira n'ingenzi z'abarundi ahubwo tukaronka n'impunzi zije zihungiye iwacu zikumva ko zifise amahoro kuki atari ivyo dukwiye guhagurukira twese akaba ari ivyo duharanira mu gihe dufise igihugu gikurikiza amategeko kidukingira twese wewe uri umututsi uzoronka amahoro n'ujya wundi w'umuhutu azoronka amahoro wewe uri umututsi uzoronka sentare ugenda uvuga ati burya aye mu mwaka kanaka hariho abantu baraje baranyicira abantu kandi ndabazi byagenze uku nuku ubutungane bukumvirize bukwakira hanyuma imanza zicibwe hanyuma bukeye haza uwundi nawe avuga ati jewe nanje byagenze uku nuku ndaje ndashingisha ubutungane bumwakire kirazira abo murundi yishwe muri 72 abo wishwe muri 98 abo wishwe muri 90 abo wishwe he ikibazo ko twese duhurira hamwe ko nta numwe aronka ubutungane ubu umuhutu w'umututsi nta numwe aronka ubutungane mugabo nabo n'abantu si udukoko twishwe n'abantu bari bafise abavukanye n'abantu bari bafise abavyeyi nabo bakomeretse babanye n'ico gikomere mu mutima wabo nico gituma nk'abarundi dukwiye twese kuvuga duti dukeneye intwaro ibereye twe turiko dushigikira abagwanyi ba Red Tabara Red ni abréviation ivuga iti résistance pour un état de droit uguhagurukira uguharanira intwaro ibereye mu gihugu c'u Burundi tukavuga duti tugende gutabara dutabare twitabara dutabare kuko twese turi dans le même sac nta numwe yunguka nta murundi azunguka igihe cose mu gihe atantwara ibereye ihari uno munsi ashobora kuba ari umuntu avuga ati turasefi jewe haravyumvise hari abaho umuntu ari mu Burundi kukubera gusa ari mu nzego kukubera gusa afise ipete ashobora gutunga amazu 100
kandi ataronse biciye mu mategeko. Wewe umuntu akumva ati ndafise amahoro, ariko nta mahoro ushobora kuba yabona ko yafise uno munsi, mugabe ejo hazoza abandi. Kandi nitwaguma muri iyi cycle nyene yuko hashobora kuza abandi bantu nabo nyene bakeneye kudakurikiza amategeko, batariko baharanira intwari ibereye, ukazosanga nabo bazoba baje kugucinyiza gusa. none erega intwaro zirahava, nta wama ku ntwaro, ibintu birahinduka. Abo uriko uracinyiza uno munsi ejo barahaguruka bakaza bakagukuraho, ariko impinduka yose haba haje intwari ibereye, hakaba hariho igihugu avuga ati hewe amategeko n'amategeko, abajejwe kuyandika nitwe tubahemba, kuko tuba tubahemba, bahembwa mu mataxe yacu, nitwe tubahemba. No kuvuga yuko batariko barakora neza turabahindura, tugashiraho abandi bariko bagenda bakurikiza ku mategeko. Nubwo wowe warivye muri kahise, nubwo wowe ufise ibizokwagira, kuko bizokwagira, warakoze ikibi, hariho abo wagikoreye barafise umuryango, nabo bari bafise umuryango, hakaza intwari ibereye, nabo nyene bazogenda bashingisha urubanza, kandi uzoteza kwitaba. Ariko uzokwitaba wewe, umwana wawe ntazohohoterwa, umuvukanyi wawe ntazoca ahohoterwa kubera wewe. Icaha ni gatozi. Nukuvuga ko nimba ukunda abana bawe, shigikira ko haza intwari ibereye, kugira ngo ntihagire abandi bazoza bavuga bati n'abana turajaniranye, kuko natwebwe natwe tuje kwihora. Ariko abatabazi jewe abo shigikiye, abo numva maze kuganira bose, n'ukuri icivugo ni gushiraho intwari ibereye, si ukuza kwihora. Ahubwo ni ukuvuga ati reka dushireho igihugu kirimwo amategeko, hanyuma ubutungane bushobore gukora mu mutekano ntangere, uwufise ico yitwara agende yitware, uwufise ikimukurikira akurikirwe. Mugabo ivyo bintu byose birafise aho bica mu butungane, bica hariho amategeko yanditse agasomwa, hariho abajejwe kuyakurikiza. No kuvuga ko nimba ufise n'urukundo ufitiye abana bawe, shigikira ko hajaho amategeko.